umuhamagaro w'ijana butumwa mu mahanga n'umuhamagaro ufatiye kuri Bibiliya yose n'umugambi w'agakiza ingene Imana abiwujeje inabahamagarira kuba abasuku kandi abamamaji bico gikorwa c'Imana mu mahanga. No musi nashaka dufata umwanya wo kuraba ingene Aburahamu ahamagagwa n'isezerano ahabwa ingene muri iryo sezerano hari urufatiro rudasanzwe ku bijanye na mission n'ingene ishengo rihamagarirwa kuba abizigirwa muri ico gikorwa c'ijana butumwa mu mahanga. Igitabo c'itanguriro ca 12 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu tuhaye dusoma kandi mu itanguriro 17 ku murongo w'indwi aravuga ngo uhoraho abarira Aburahamu ativa mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye nzoguha umugisha izina ryawe ndarigiye urangira ngo n'abandi bazagira umugisha ku bwawe azoguhezagira nzobahezagira kandi uzokuvuma nzomuvuma kandi muri wewe niho imiryango yo mwisi izoherwa umugisha amen. Cisha 17 bitanguriro ku murongo w'indwi haravuga ngo kandi nshize isezerano ryanje ngusezeraniye nshinze isezerano ryanje ngusezeraniye wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma uko ibihe vy'urungano rwabo bizogenda bikurikirana ribe isezerano ridashira kugira ngo nkubere Imana wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma kugira ngo nkubere Imana wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma. Tumere nk'abari gatonya iri sezerano rya Aburahamu turaye ibintu bikomeye bitatu birisohokamwe n'ingene ibintu bitatu ari ikintu gikomeye cyane gose kubijanye na mission. Nizere cyane yuko kimwe mu bintu dukunda kwiyumvira n'ingene dukwiye gusobanura ivyanditswe byo amasezerano rya kera ubuvugisho bw'isezerano rya kera ingene dukwiye kubutahura n'ishitswa ry'ubwo buvugishwa ingene dukwiye kuritahura. Mu mwanya ndiko ndifashisha rero ubutumwa John Stott yavuze mu myaka ya 70 mu ikoraniro Albana risanzwe rizwi ingene ritsindagira ibijanye n'ijana butumwa hanyuma ubwo butumwa bukandikwa mu gitabo citwa Perspective gisanzwe gitsindagira ibijanye na mission. Amajambo tugiye kuganira n'amajambo John Stott agerageza kwagura no sezerano rya Aburahamu naye numva twobandanya twiga ibijanye na mission uko Imana izogenda dushoboza dukoresha ico gitabo ca Perspective. Ubwa mbere nuko Aburahamu ivyo isezerano ahabwa dukwiye kurisobanukirwa nkuko dusobanurwa ubundi buvugisho bw'isezerano rya kera aho usanga irangurwa ry'ubwo buvugishwa riba rifise amashusho atatu ivyo twita triple accomplissement. Je tutavuga ati ubuvugisho bw'isezerano rya kera kenshi ingene bushitswa mu mashusho atatu. Ubwa mbere reka duhere kuri accomplissement historique. Imana ivuze ikintu ikakibwira abisirayeli ikakivuga mu rya kera wasanga hariho uruhande rw'ishiswa ry'ubwo buvugishwa mu buryo bwa hafi cyo twita accomplissement immédiat canke historique wasanga mu kinjana kimwe mu binjana bibiri ariko kuko biri kose muri kahise ugasanga harabayeho ishitswa kanaka ry'ubwo buvugishwa. Ubwa kabiri ugasanga ubwo buvugishwa burabikiwe iyindi accomplissement twita christologique ifatanye n'ubutumwa bwiza n'umwuzu wa Yesu Kristo niko waciye ariko kandi tugasanga ubwo buvugishwa ntibwaheze buzorangurwa neza mu wundi buryo kandi bwagutse kandi bwuzuye ku mpera y'ibihe ryo twokwita accomplissement eschatologique. Ibiro tuvyaplitse kwisezerano Aburahamu ahabwa tugende intambuko kuyindi ibintu asezeranirwa Aburahamu ugambere na mbere arasezeranirwa uruvyaro abwirwa kuzogwizwa niyumvire abwirwa kuzogwizwa mugabo ari ngumba umudamu we ari ngumba abwirwa kuzogwizwa kandi umugore we yaraciye abwirwa kuzogwizwa kandi atamwana bafise mu busaza bwabo. Imana ikora igitangaza cyo kumusezeranira uruvyaro mu gihe cyambere umenga ntibikunda ntibishoboka ariko imusezanira kuzomugira sekuruza w'amahanga menshi. Mbega ibi vyarashitse ego dusanga Imana hageze giragwiza runo ruvyaro mu gitabo cyo kuvayo cyambere ku murongo w'indwi dusanga hageze igihe Farao aragira nubwo bakubera cagihe uruvyaro rwa Yakobo rugiye rusuhukiye muri Egiputa rukamara ibinjana bine hageze igihe ngo baragwira baba benshi nk'umusenyo ku kiyaga. Igihe Salomo agira isengesho ryo hariya mu bahame ariko arasaba ngo Imana imuhereze ubwenge avuze ati bano bantu ni benshi cyane gose ku buryo no barongora gute
Imana iko yasezanira Yeremiya yuko izo nagura abisirayeli ikabagarukana mu gihugu ciwabo. Imana imusezera ko izo nagwiza abisirayeli 33 ku murongo wa 22 naho nyene imubwira yuko izo bagwiza ku buryo bamera nk'umusenyi wo ku kiyaga. Dusanga rero historiquement Imana yarashikize ko iryo sezerano rya Aburahamu ryo kumugwiza nk'uruvyaro. Mugabo kandi mbega iryo sezerano rishiswa gute muri Kristo Yesu? Dusanga Paulo yerekana ingene Imana izotanga agakiza ku muntu yizeye, maze uwo yizeye agahinduka umwana wa Aburahamu, uruvyaro rwa Aburahamu. Hanyuma ingene umusaraba uzokwega abantu mu kwese no mu ndimi zose bagahinduka bizera, gutyo bizera bose nabo bagahinduka uruvyaro rwa Aburahamu. Dusanga ibi bishiswa muri Kristo Yesu. Yesaya 53 y'amajambo ya chapitre tuzi nk'iyumushumba w'umunyamibabaro. Dusanga ngo urupfu rwa Yesu Kristo ruzotuma Kristo yironkera uruvyaro. Murongo wa 10 ngo azobona uruvyaro, azoramba, kandi vy'Imana yifuza bizoshitswa neza nuko kwiwe. Umushumba wanje agorotse azotuma benshi bahabwa ukugoroka kubwo kumumenya. Dusanga muri Kristo Yesu isezerano ryo kugwiza uruvyaro rwa Aburahamu rishitswa. Regeza mwiyumvire ibinjana biheze kuva ubutumwa bwiza butangiye kuvugwa, ingene abantu mu kwese no mu ndimi zose bahindukiriye Kristo Yesu biciye mu kwizera bagahinduka uruvyaro rwa Aburahamu. Ariko kandi ku mpera y'ibihe mu vyashoro c'indwi ngo Yohana abona isinzi ngo atamuntu yoshobora kuriharura ngo mu kwese no mu ndimi zose bahagaze imbere y'intebe y'Imana bariko barayihimbaza. Intumbero y'Imana nuko Imana yironkera amoko n'amahanga bazobana nayo, bazohagarara imbere yayo ibihe bitazoshira. Wa muhamagaro wa Adamu mu itongo rya Edeni aho yabwiwe ngo navyare arondoke uruvyaro rwiwe rugwire. Mugabo kandi abarondoka bava kuri Adamu bakagwiza ishusho y'Imana mw'isi kandi bakaba mu bwami bw'Imana yari yateguye mu itongo rya Edeni. Tubona Imana hafi bishiza ku mpera y'ibihe aho abo mu kwese no mu ndimi zose bahagarara imbere y'intebe y'Imana kandi ari uruvyaro rwinshi. Kikintu cha kabiri Aburahamu asezanirwa igihugu, asezanirwa une terre, je dukunda kwita ngo igihugu c'isezerano, une terre promise. Historiquement mbega Imana yarabishikanye, ego Imana isezana yuko izohereza igihugu Aburahamu, imusezanira yuko uruvyaro rwiwe ruzokwegukira igihugu we yabayemo nk'inyambukira. Mose afatana urugendo n'Abisirayeli abakuye muri Egiputa, hanyuma Yosuwa akagwana intambara zo kubinjiza muri ico gihugu. Hanyuma abami nka Dawidi na Salomo bagatuma abo bantu bashinga imizi muri ico gihugu. Biraryoshe gose cyane kubona ingene Imana yashikije historiquement iri sezerano ryo kubahereza igihugu, mbere ikabahereza n'imbibe, ikavuga ati igihugu cyanyu kizohera ku ruzi rwa Efurate gushika ku ruzi rwa Nile, ikabahereza imbibe nk'umwami w'amahanga nyene. Ariko ibi bishika gute muri Kristo Yesu? Dusanga muri Kristo Yesu ico gihugu c'isezerano carakaruhuko. Amajambo yakunda gukoreshwa ni igihugu c'amata n'ubuki. Ariko dusanga ngo Mose ntiyabaruhuye igitabo c'Abaheburayo kitubwira igice ca 11 igice ca 3 igice ca 4 dusanga hari akandi karuhuko ngo Imana yatubikiye muri Kristo Yesu twebwe abizera. Imana yifuza kuba baba ahantu baguwe neza batuje. Guhabwa igihugu c'isezerano byasigura un repos, igihugu casigura akaruhuko. Yesu musano rishasha avuga ati nimuze mwese abarusha n'abaremerewe ndabahereza akaruhuko. Igihugu aduhereza iyo tumwizeye Yesu Kristo si kibanza kanaka, ariko ni eta y'amahoro, ni eta y'umunezero. Avuga ati nimwikoreze ingata yanje kuko ndumugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Uko niko turonka amahoro azana no gutsindanishizwa n'igikorwa ca Yesu Kristo. Igitabo c'Abaroma 5:5 ati asangwa twaratsindanishijwe na Yesu Kristo dufise amahoro yanduruka ava ku Mana. Ako niko karuhuko Imana itanga muri Kristo Yesu. Ariko ibirenze ivyo Imana iradusezeranira ikindi gihugu co mwijuru. Yohana 14 ati nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanje munyizere, imuhira kwa Data hari amazu menshi. Papa Petero ava yari kavuga ati tubikiwe ijuru risha n'isi nsha ivyuguruka kuzobamwo. Vyeshuro Yohana ibice bibiri vya nyuma tubona ijuru risha n'isi nsha aho Imana izokwegeranya abera bose bakabana nayo ibihe bitazoshira.
undi mugisha wa gatatu Imana isezeranya Aburahamu imusezeranya yuko izomuheza umugisha aho uruvyaro rwe ruzohinduka ubwoko bwayo. Mwibuke ibyo ngo nzoguha umugisha. Mubwo umugisha wa mbere ni ca kintu kiza gukuraho wa muvumo wa mbere, wa muvumo abavyeyi bacu bavumwe mu itongo rya Edeni ati kuva uno munsi bigiye kugenda gutya. Imana igatandukana nabo ikabirukana mu itongo rya Edeni, igashira abakerubi n'inkota kugira ngo bazigame itongo. Abo bantu birukanwa kure y'aho Imana iri. Aburahamu abwirwa ngo muri yo ni amahanga azohabwa umugisha. Ni kuvuga umugisha uza to undo, guhindura ubusa wa muvumo wo kwirukanwa kure y'Imana. Imana ihamagara abisirayeli ikabagira ubwoko bwayo, ikavuga ati nzoba Imana yanyu. Ibabwira ati nimwubake ihema ry'ibonaniro ahantu nzoserura ubwiza bwanje, ma présence. Ibabwira ngo bazobubaka temple i Yerusalemu ahantu Imana yitoranirije. Imana aho iza kuvyagira hagati y'ubwoko bwayo. Ariko bagenda bagarariza ku by'igitabo cya Hosea kitwereka, abwirwa ngo niyavyara abana abita amazina, ayo mazina ya Hosea atwereka ingene Imana yari isigaye ibona abisirayeli ati nimukira ubwoko bwanje, nimukira abantu banje. Bagenda baja kure y'Imana kubw'ubugararije. Ariko muri Kristo Yesu dusubira kandi gucika ubwoko bw'Imana, ngo abatari abantu banje bazohinduka abantu banje. Kuko Paulo avuga mu Baroma ingene muri Kristo Yesu sabi Isirayeli gusa basubira kandi guhinduka ubwoko bw'Imana. Ariko twebwe twese bari barirukanwe kure y'Imana kubw'umuvumo wa Adamu, duhabwa umugisha wo gusubira kandi kwinjira mu migenderanire n'Imana. Ariko birenze ivyo, abujujwe n'Imana biciye mu rufu rwa Yesu Kristo babikiwe kuzokuba inyegu y'Imana ibihe bitazoshira, kuzokwegukira Imana ibihe bitazoshira, ngo babe ubwoko bwayo aho izobana nayo ibihe bitazoshira, bakayibona imbona nkubone, bakaba basuku bayo, maze nayo ikaganza hagati yabo ibihe bitazoshira. Ubutumwa tubwumvise n'umugambi wagutse wuzuye muri Bibiliya yose. Ubutumwa tubwumvise butwereka Imana ya mission, ni Imana yifuza iza igasanga Adamu mu itongo rya Edeni kugira ngo imukure mu gatetego yarimo ikamwambika. Dusanga ari Imana igumiza kurondera, iza kurondera Mose musanze muri ku gisaga cya kumuriro ntigitemuke, iza kurondera abisirayeli. Igitabo cya Ezekiel kitubwira ngo naje kukurondera umeze nk'umukobwa agowe, ari mu gatetego, ari mu maraso, ari mu biteye isoni, ndaza ndakwambika, ndakugira umugeni wanje. Ni Imana ya mission iza kuturondera muri Kristo Yesu. Ni Imana ya mission izogaruka muri biciye muri Kristo Yesu kudutwara hiri. Uko ari Imana iri ya muvuma, niko natwe bitubwira tubishengero riri ya muvuma, tugende tuvuga amakuru y'iyi nkuru. Ariko ni Imana iri hejuru ya histoire, ni Imana igenda y'orchestre les événements, ni Imana ishitse umugambi wayo mu kurungano kurundi muri kahise, ni igena ibihe, ni yadushize muri bino bihe nyene kugira ngo mu rungano rwacu tuvuge ubutumwa bwiza. Ni Imana y'isezerano, ni Imana y'amasezerano. Mu isezerano ryayo hari imbabazi, hari ikigongwe, hari ukwera, hari ukumvira. Ibi vyose Imana itubwira ngo dubwire abantu ngo binjire muri iryo sezerano. Paulo avuga ngo ndabinginga mu gishingo ca Kristo mwuzure n'Imana. Imana itubwira kuvuga iyo n'ubutumwa kugira ngo abantu bashobore kwinjira muri iryo sezerano gihe bitazusha. Iyi Imana ya histoire, Imana ya mission, Imana y'isezerano, kandi iryo sezerano ririmo imbabazi, iryo sezerano ririmo umugisha, isezerano ridukura ko wa muvumo ikatujiza mu mugisha gihe bitazoshira, ariko ubugingo budashira. Ubu butumwa dushaka kugigumizamwe. Imana yifuza yuko amahanga yose amenya umutima wayo ifise ku mahanga kandi ku bantu bo mu bihe vyose. Imana ibaheze.